Ikirata kwa kimuzi mushiro wa gishanduki yangu hii. Ubona gute? Digi. Aho juri kwa hamagawe unyereki ibi. None raba akagauzu mvura mukuru kamari. Beho kagugwa ngahe. Irake zibiri. Mana tutabona. Ibi je iyo bazonzanira iri mu ndege ikrazino. Raki zitatu hatavuyemo nurumeya. Tuvuga uri musirari gushikirira. Reka we mukanyuzo kubibona ngaha. Ibi wanje rindira ejo ndayambaye vrema urabona nzotambuka ukuguru kukunzi uruzingo nkawe nka misi vrema ujye uhora wibona we kwanza uramuzi ujye mu misi umaze kwiraba mu kirore wewe umaze kwiraba mu kirore kuberi cyangwa je urudaba n'ubwoba ntangorane nangiye kugita guhaga inzigo nkawe ko ari nyine uri kuranyishima kuntera kutujambo sindi twishe ntangorane ninde ko azoye kuzanira wewe shehe urya cyangwa bamwibagiye urya ni mukavu ridara ukazoyibona sinzi ahubwo nanise ngenda bariye uno munsi mukanya urabona ahubwo reka ko ndamutelefone ndamazagaje no kunugaya Sheri salamu alaykum. Nuzi ko nakubare ko atacho mfise nzojana gusenga ejo ku munsi w'Eid. Ego shanda keneye kuza abantu bari ko baranyishima ko nyaruka. Yo uraje uzurizanye ego merci sana. Uze nyaruka. Walaikum salam. Karibu. Kaja muzabiri intebe. Sana izani. Amakuru y'imisi. Ameza shika. Hanyuma namumvise turavuga cyane. Wanuze ko ntazi. Oya, ego vraiment ndakwizera ariko sinarinda nyene nijya sinarinda vraiment. Feza tuvemo urabona ibyo uri kuranyiza nanga ngo iraki zibiri ndiraje ndakwereka yiwanje iraki zitatu bunyana uri kuribona n'amata. Je nashitse hanyuma. Wakoze kuza? Ndiko ndihuta ko nsize umuntu ngaha kubarabara. Ariko icyo nashaka gusaba nagomba kubwira yuko sindi bwicare. Hanyuma ejo ntobura kutagenda gusenga. Umunsi wa nyuma ukwezi kwiranda kwira Ramazani. Icyo nabonye no kuzanira. Nabonye ko no kuzanira iyi kado kuko ni wasenga ugafukama kuri kano gasara Imana izogufasha kandi izogenda neza byose biva ngaha. Aho rero wavuye uri kuraba uzanye umusara nazanyana mu mutwe w'acyasoma Nesheri Imana usenze ngahanye byose biva ngaha anyi byose bisigura wamba gusara urasenga urana kwambara mududoga kwambara imisara urasenga kugira twishige nakuzanye ko nusenga Hello bakunzi ba Ishbuja Media twabazanye uno munsi udukino dushasha twitwa Ish Comedy hama nimba utaragira subscribe no gusaba wigire hama niwibagire no kugakengeri gushirako uzoba mukoze